umugabo ngo nakazi kiwe niwe yabikoze kuko hari abagore nzi neza ashobora kukubwira ngo umugabo yabyononye biramuraba umviriza ntibimuraba nawe birakuraba ikintu kiriko kirangaje umugabo wawe nawe kirakuraba umugore w'ubwenge ategerezwa gufuka haleluya agafuka ubwambure bw'umugabo agafuka igihengere cy'umugabo yateje ukagifuka kugira ngo amahoro abe mu muryango haleluya. Bakunzi bahori CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana nyene ubwiza n'ubutware ndaje imbere yawe ngo himbaza uri mwiza kandi ugira neza uratuzi kandi uradukunda kandi waduteguriye ivyiza kuva kera isi tarabaho none ndasenze mwami Imana nsaba ngo ishurirwa riva kuri wewe rimanukire umuntu wese azokumvira ijambo kugira ngo atahure ico yahamagariwe gukora muri inosi kuko iyi si ntitwayijemwo kubw'igihamana ariko twayijemwo kubw'umugambi wawe ugirire neza rero umumama wese azokumvira ijambo ndetse n'umupapa azoryumva n'umusore n'inkumi mwami Imana bose ndabakweretse ngo bamurikire kandi bagenderere kugira ngo bamurikirwe n'ukuri kw'ijambo ryawe urakoze nyaguhoraho kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu amen amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo mbega umugore arashobora guhagarara mu muryango agakora ibyari bikwiriye gukora umugabo haleluya. Mbega umugore arashobora guhagarara agatunganya ibintu bitameze neza mu muryango kandi byabwirizwa gukora umugabo. Reka dusome turabe umudamu yahagaze nk'intwari akora ibikomeye hama kandi akiza umuryango wiwe haleluya. Reka dusome muri Samweli wa mbere turasoma igice ca 25 hama turasoma kuva ku murongo wa 2. Hari umuntu w'imayoni itunga ryiwe ryari Karumeli yari umutunzi cyane yari afise intama 5,000 n'impene igihumbi. Ico gihe yari kwarakatisha ubwoya bw'intama ziwe Karumeli. Uwo muntu yitwa Nabali umugore wiwe yitwa Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga ariko umugabo wiwe yari umuntu w'ikigaba kandi w'inkozi y'ikibi yari uwo mu muryango wa Karebu. Maze Dawidi ari mu bugaragwa yumva ko Nabali ariko arakatisha ubwoya bw'intama ziwe nuko Dawidi atuma abahungu b'imisore 10 ati nimuduge muje i Karumeli muje kwa Nabali mumundamukirize mubwire uwo mumubahwa muti amahoro abe kuri wewe no mu rugo rwawe no mu vyufise byose kandi muti yumvise ko ufise abantu bariko barakata ubwoya bw'intama kandi abungere bawe babana natwe ntaco twabagiriye nabi ntaco bazimije igihe cyose babaye Karumeli nuko nubaze abo basore bawe barabikubarira maze natwe abantu bawe tugirira ubuntu kuko tuje ku munsi mwiza mumubwire muti aragusabye ngo ico uzoba ufise cyose kiba ari cyo uduha twebwe abasabyi bawe n'umwana wawe Dawidi. Abo basore bo kwa Dawidi bashitse babarira Nabali ibyo Dawidi yabatumye byose baraheza bitega icabishura. Nabali yishura abo bantu ba Dawidi ati Dawidi ni giki kandi mwene Isayi ni giki erega muri iyi minsi hari abashumba benshi bataye basebuja none ntore imitsima yanje amazi yanje n'inyama nabagiye abakata ubwoya bw'intama zanje ndabihe abantu ntazi iyo bava. Reka dusembere ku murongo w'8. Maze Abigayili arihuta atora imitsima 200 imikuza 2 iyo mu vinyu inyama zihiye n'amafizi n'ifizi z'intama 5 z'intama ingero 5 n'ingero zikaranze amahonda 100 imizabe yuzumye n'uturobe 200 tubumbabumbye mu musukoni abiremeka indogoba abari abantu biwati ni munyitangira imbere mugende nanje ndaje ndabakurikiye ariko ntiyabibwira Nabali umugabo wiwe amen. Murumvise iyi nkuru
ni inkuru y'umugabo yitwa Nabali, yari afise umugore yitwa Abigayili. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko uyu mugore cyambere ngo yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga. Haleluya. Yari umunyabwenge kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana ryatubwira neza ngo urugo gubakwa n'ikidubaka n'ubwenge. Haleluya. Ubundi mu muryango umuntu wese yarakwiye kumenya icyo ahamagariwe gukora. Haleluya. Ari umugabo akamenya ngo mbega mpamagariwe gukora kugira ngo urugo rugende neza. Haleluya. Kuko hari ibyo umugabo ahamagariwe gukora, hari n'ibyo umugore ahamagariwe gukora. Ariko ijambo ry'Imana ngaha ryatubwiye yuko uyu mugore ngo yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga. Hama ibyaranga umugabo we navyo mwumvise ko yari gipfu. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwiye tuhanahasome ngo umuntu yitwa Nabali, umugore we yitwa Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga. Ngo ariko umugabo wiwe ngo yari umuntu w'ikigaba kandi w'inkozi y'ikibi. Murabyumva? Ngo yari umuntu w'ikigaba ngo kandi w'inkozi z'ikibi. Ariko Imana kuko izubwenge, haleluya, izubwenge ziguhuza abantu kugira ngo bakompletane. Ifata Abigayili muhuza n'igipfu Nabali kugira ngo urwo rugo ruzereshobore gutabagwa umunsi w'amagogo. Haleluya. Haleluya. Ngo umugore wiwe ngo donc aramenya ngo umugabo wanje ndazi intege nke ziwe. Rero abantu b'Imana n'ukuri mu kubaka twari dukwiye kumenyana, ukamenya ngo mbega umugabo wanje ashoboye iki, mbega umugore wanje ashoboye iki. Haleluya. Aho wowe ushoboye uhahagarare. Haleluya. Kugira ngo ibintu ntibipfe. Hanyuma iyi nkuru twumvise ko Dawidi n'ingabo ziwe babanye neza n'abungere ba Nabali. Barazigama intama zabo, bazigama abungere, barabarinda, nta kintu kigeze cononekara. Hanyuma Dawidi ngo yumvise ko Nabali ariko arakatisha ubwoya bw'intama kuko wari umunsi mukuru ukomeye, barondeye amazimano, ngo aratuma abasore biwe ati genda mu mubwire uyu mwubahwa kugira ngo aduhe ko natwe twabanye n'abungere biwe, twamugiriye neza, natwe atugiriye neza. Mwumvise amajambo yamwishuye ngo mbega ngo mwene Dawe, ngo mbega Dawidi ninde, mbega mwene Isayi n'igiki. Urumva ati mfata ibintu byanye nateguriye abariko barakora ndabihereze abantu bataye basebuja. Haleluya. Ariko ngo aba basore basubiye inyuma bakabwira amakuru Dawidi ngo arashavura cyane, yibuka ingene yamucungiye, yibuka ingene yamugiriye neza, akamwitura inabi. Aravuga ati rero ubu haguruka, ahamagara imikanga abasore bati tora inkota muze tugende. Ati kwa Isayi kwa Nabali nta muzina muhungu dusigaza. Ati kuko aransuzuguye birengeje. Haleluya. Hanyuma ngo umusore yavyumvise yakora kwa Nabali ngo agenda yegera umudamu wiwe Abigayili. Haleluya. Aramubwira ati mabuja, naho wicaye ibintu bimeze nabi. Ati databuja yishuye nabi Dawidi. Ati kandi numvise ko yarahiye kwaza kwihora. Ati none nurabe ingene ubigenza. Haleluya. Haleluya. Wa mugore w'ubwenge ntiyicaye abwe ngo umugabo ngo nakazi kiwe niwe yabikoze. Kuko hariho abagore nzi neza ashobora kukubwira ngo umugabo yabyo none biramuraba. Umviriza, ntibimuraba nawe birakuraba. Ikintu kiriko kirangaje umugabo wawe nawe kirakuraba. Umugore w'ubwenge ategerezwa gufuka. Haleluya. Agafuka ubwambure bw'umugabo, agafuka igihengere cy'umugabo yateje, ukagifuka kugira ngo amahoro abe mu muryango. Haleluya. Haleluya. Iyo witahuye ukamenya neza icuri n'ucishwi n'icujejwe, urahagarara neza ahari guhagarara umugabo ukafuka. Amen. Kugira ngo urugo rugende neza. Ngo Abigayili akora iki? Ngo yaciye yirukanga. Ntiyabanje kubaza umugabo ko yarazi ko naho yo bimubwira ntavyamwemerera. Haleluya. Rero hariho abagora kugira ngo jewe ikisi ndagikora, umugabo wanje akimenya. Inge nkubwire, hari aho uteza guhagarara ukavuga ngo iki ndagikora kubw'icubahiro cy'umuryango wanyu no kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Utarinze kugisha inama uyu kuko uzi neza ko ataza kuvyemera kandi uzi neza ko ari inyungu y'umuryango. Amen. Kuko mwumvise ga hari aho ushobora kugira chance ugahura n'umugabo nka Nabali w'igipfu atacashoboye, atakintu ashobora kuroranya. Rero wowe Imana yahaye ubwo bwenge biroranye.
nigeze kumva umudamu umunsi umwe ariko arabaza ngo nk'ubu jewe ngo umugabo wanje ngo iyo mpembwe ngo antegeka kumuha amahera yanje yose ngo hanyuma ngo nayi ugasanga ariko arayonona ngo ajya kuyanywera ayonona ngo ntagire ikintu na kimwe azana mu rugo ngo none je mwumva no byifatamwo gute urumva nk'umuntu nk'ico kibazo nk'ico urumva ko ni kibazo kitashana no kumvikana uyo mugabo aya mafaranga arayonona ntayazana ngo afashe umuryango ukabura ico ushaka kugaburira abana none ico wumva ari kibazo nk'umugore ugahagararira umuryango haleluya ukavuga uti amahera nayasumishije ukanamwereka ibyo amastoki bageze kugira ngo ushobore gutunga abana haleluya kuko urumva ko ufise umugabo irresponsable rero nawe ucuba umugore responsable azi gufata neza ubutunzi bw'umuryango azi kubujera ugatunganya ibintu mu rugo haleluya haleluya Abigayira arabimenya aravuga ati umugabo sindabimubwira reka mpaguruke nkore mwumvise ngaha ku murongo wa 18 ngo Abigayira aragenda arakwakwanya afata imitsima afata imisuko inzabibu afata imikuza y'inzoga aratunganya ibintu afata abakozi biwe ati nimwirukange haleluya nanje ndaje nyuma yanyu rero umugore w'ubwenge amenya gukora igihe cyose mu gihe cyaca akagikora neza haleluya rero umugore arashobora guhagarara mu gihe umugabo yananiwe Abigayira murabona ko yahagaze mu gihe umugabo yananiwe igihe umugabo yakwegeye ivyago umuryango haleluya hariho n'abagabo usanga bajya mu bintu ugasanga bafasha amadeni gauche à droite nk'umugore urashobora guhagarara haleluya ugasova situation y'umuryango ariko ntube wa wundi avuga ngo nakazi kiwe kuko ushobora no kumuhindukiza haleluya ukamwamira ivyamwa bigatuma umuryango ugenda neza haleluya ariko ibyo bigira iki bigira umugore ahaze ubwenge hari n'iyindi nyifato ushobora kuba ufise haleluya kugira ngo ibintu bigira iki ibintu bigende neza kuko dufise Imana mu ijuru ihindura amateka dufise Imana mu ijuru ihindura ibihe dufise Imana mu ijuru itanga ubwenge dufise Imana mu ijuru itanga inkomezi dufise Imana mu ijuru itanga umutima wo kwihangana haleluya haleluya ivyo rero utarahishurirwa iryo banga biragoye cyane gose ariko ndakwifuriza muntu w'Imana kuba umugore azi ubwenge azi cyamagarirwa gukora azi guhagarara mu nshingano ziwe igihe naho umugabo byo bavyamunaniye wewe ugahagarara ugafuka igihengeri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha Imana datarugira byose uri mu ijuru ndagushima kandi ndaguhimbaza uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeza abayo uri Imana ihubwenga babusaba uri Imana ishigikira abakora ibyiza Mana ukomeze gushigikira umuryango ko ndazi neza ko umwansi nta kundi umuryango na gatoyi ariko wowe ufitiye urukundo rwinshi n'imbabazi nyinshi none mukunzi mwiza ndasenze ngo ukomeze kubaka imitima y'abana bawe hamicubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe nabanda bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi